Mwaramutse. Nariko nabonye kuri Facebook hariho umuntu yashizeko ngo akantu k'akapa kavuga ngo ID y'Uburundi ngo izoba imeze uku. Bavuga berekana agakarte kameze novuga nka permis de conduire ku bantu bari i Burayi. Murazi ko permis de conduire iba ingana ati niyo ID. Abandi ngo iyo ni indoto, ngaca nibaza Uburundi buri mu nyuma pe, buri inyuma. Jewe muri Zimbabwe nayo ibihumbi 2000 nukubaza imyaka 26 mvuye muri Zimbabwe ndahaciye. Ico gihe n'impunzi babaha ikintu bita ngo ni citupa umenga. Abenegihugu bafise ID y'icuma iri digitale kandi ntoyi ushobora kubika mu mufuko, niyo ID. Nta zindi, it was so simple. Turumva ko hari kera cane. Muga mundi kumva ko gukora iki kintu ari ibintu biri complicated, ikintu kimeze nk'iki iyi ntabwo ari drivers. Anyway, ikintu nk'iki kanana ko kavuga ko ki complicated gukora, ikintu kiri très simple que ça, aussi simple que ça. Iki kiri akakano kabananira gute gukora pe. Ageni baza ko naje umbwiye ko no producer no ushobora kugura printer yoroshe muri shop nkakagura. Sinumva igituma abadede bumva ko umengana ikintu gikomeye cyane, bamara imyaka 20 tugiye gukora ID, tukakora digital ID, tukakora digital cheese. Ukamenya ikintu cy'iki project kinini, tugiye kubaka factory, tugiye kubaka solar farm, tugiye kubaka satellite, tugiye kuja ku kwezi, tugiye kugura Antarctica, mugiye kubaka yo ID mu kumara imyaka 20 muvuga ni ID y'ubwoko bwe. Très simple, magomba kuba mwarakoze pe. Mugameka kubidigitize kubera muri abasuma mwako mubidigitize ubusuma bwoca bugabanuka. Niyo tumata bidigitize nabwo ngo ni impamvu. En fait kuri yo nagize comment en fait kuri ID mubundi mutanga information nyinshi. Kuri ID naona ngushira ko profession. Eno mimenga bashaka kuri karanga muntu akaza umuntu akora karahinduka. Nk'ivyo ntibagomba kubishira ko kumbure n'iyindi story mugabo je nkaje numva akazi hari umuntu usanga ari umunyeshuri no munsi nk'akarorero ejo aronse umva uno munsi ari umunyeshuri ejo akaba gradué umva none ucugenda kondera indi ID ugashirako ko ari umushomere hanyuma amaze amezi 5 akaronka kandi kazi bava umunyeshuri agiye mu shomere acaronka kandi kazi dufate naronka kazi yigiye dufate naronka kazi yigiye ashiye barakora akazi k'ubushoferi yaje nka mekanike ugasha ngo ni chauffeur umwaka uheza akacaronka ahantu dufate ari aide mécanique ugashako aide mécanique hanyuma aba mécanique ugashako mécanique woza ugenda urevura hanyuma akaronka amafaranga yiwe akagahe bakigira gukora business y'importa ama pièces de rechange ucuvuga ngo ni umu importeur cette fois then uva nka profession ntubugishira kuri karanga muruko akamuntu kibanza nk'ikintu kiri permanent kimara igihe kirekire tanditswe ubuzi nejo naho igihe ushobora guhindura ndiko nacire agate intuzo abantu abatetsi abantu bagumara abantu menga ntibugurutse mu mitwe munyihanganire. Okay, hanyuma ikindi bashaka ko adresse bantu b'Imana adresse d'abord mundi nta adresse zihari. Okay, Uburundi la majorité y'abantu nta adresse bafise. Mu biri bihugu usanga inzu yose inzo muri rurale hariko adresse hamwe na courrier donc poste imujana ikete imushikanira ku rugo kandi ntizimira buri nzu yose atakubaza ngo mu gitabo ari numero 58 ibarara ryitwa ku quartier iyi ville iyi ugenda straight. Muga mundu nta adresse bafise mugaca shaka kuvuga adresse zirahinduka nkuko nabivuze abantu benshi bagenda bahindura adresse mumbwira abantu muri mu bisagara bikuze kuzana cyane nk'abatari ku munzu za housing za sociale urashobora kupanga inzu ejo ukimuka kwera akazi kimutse hirya y'ejo nzu urimo kayigurisha ukimukira mu yindi ubundi munsi ukaronka akazi mu kindi gisagara ukajayo ubundi munsi ukagura inzu yawe ukayimukiramwo. Adresse sikintu kiri fixe ushira kuri ID kuri karanga muntu mugabe kangezaho ivyo bintu bibiri ntibagomba kuba kuri ID. Umunsi abadede mwabaye civilize mu kubaka ID systeme ya ID. Tukiri kuri ID na driver's license, jewe mfise umugenzi umwana wiwe aheruka guca permis de conduire. Yagiye ku munsi wa kabiri w'iyo ndwi iheze uno munsi turi kuwa mbere ndiko ndarecording iyi video kuwa kabiri no yagiye guca iyo permis ahejeje arapasa baca mu permis provisoire ni nk'igikaratasi ba printing agasha ko amazina yiwe bita provisoire aca yaritahira muhira. Uno munsi bayimusangije muhira muri mailbox yagiye bona umwana yaje ambwira ati yanyandikira foto ati ngiyi ID yanshitse mu muhiri wanje ariyo permis de conduire ifata ikihe kitarenze isomene ibigusanze muhira iwawe muhiri wiwe kandi yarafise
ico gifege, ikintu kimeze nk'ico gifege c'i Bujumbura, bo kwanza ntikimeze agafege, ico kaba gasa neza nubwo ari temporaire, barakaguha mugabo ntukare mu ndwi imwe baba bamaze kukurungikira iyindi imeze nk'uku. OK, très simple. Bon, voilà, baba bayikurungikiye bakayigusanza muhira, très simple. Kandi iyi niyo ID yawe. Ufise iki ahantu hose bakwaje ID, ino bakwaje ID identité, ni permis de conduire canke passeport. Benshi bakoresha permis de conduire kubera passeport urumva n'igitabo, bon, compare na driver's license na permis, passeport n'igitabo kininiya umuntu agitwara gusa iyo ariko aratembera. OK, sawa, mugira umunsi mwiza.